None amagambo nyinshi so kukwica uko tugiye ko tunagushingura hanyene aka kagwanisho reka ndagusigira urabo kifashishe ni yavyura umutwe karakunda kwica abantu nakonye. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, ngenda kubwiye what birizi sore gute Nagute ngo yako era nta nyamanje. musore ko wishura nabi nyambo bihemberwa ku kwezi Ubwiye upfumo vuga kuzuba. gusa newe ko wicaye ngaha urunga Jesi ndiwonga naje nabaye buhatse. mugabo uwo muri aka gace nyene ngaha Nako wifuza kumenya iwacu uhashakira iki? sore Jesi nashaka iwanyu ahubwo nyene hariho nyene ahantu nagomba kukubaza Utashaka iwacu rero cubaza aho ugomba kumenya iwacu iwe. sore jewe rero nshaka undangira ahantu Ushaka ndakurangire he? urumva ubwo bucucu bwawe musore uribaza ko nari kurangisha ahantu nzi Washitse rero nahanyene. oya saha musore Ikikwemeza ko atarahaniki. ukuntu nyene It was at this moment that he knew. oya saha ndiko ndabiraba ndabona ko ataraha Ariko umva niko ndakurangira ahantu hankacu bandanye ugende iyo warugiye urumva urahazi. musore handangire musore uzobigize neza nyene ariho ukuntu nyene nariko Je ndangira nakurangiye nahanyene jaho nzi nakurangiye naha none nawe wahasi. fasha musore wahandangira urumva nyahantu hariho ukuntu nyene ngiye kuharondera nyene umuntu Uwo muntu urondera wewe ninde? nyamuntu nawe nyene ntawe nzi Izina ryiwe ntaryuzi ahantu uri kuraja ntahuzi wumva ndakurangira. Jaho ndakurangiye nahanyene aho nzi nahanyene. Wowe rero nyambuza ahandi cubandanye ugende. reka mbwira ngenda kubwira basi musore ngira nk'umuntu umwe yoba muri nyagace ariho ukuntu noca ndahibuka nyene Agace kahe? gace nyene kaho hantu nyene ndiko ndarondera Ndakubwira izina ryanje kari je nizi ndi ngaha ndakunda kubwirene. biza ndakubwiye musore urumva ariho ukuntu nyene umugore wanje yatwaririje nyene ubundi muntu nyene urundi rugabo nyene ukuntu Uwo muntu rero ni uja kurondera. egome None wanyumvisha neza ko uwo mugore akiri mu nzi wawe. egome Yatwaririje uwundi muntu. Ego. Ntabwo ntunakomeye neza we niba kujane kwa Rodante gitwe cyawe gisa nyamba cyuzuye amazi. Umuntu atwarize uwundi muntu we numva ko ari yamuteye. ega ikibazo musore suko umugore wanje akiri mu nzu ubwo ikibazo nuko urwo rugabo atwaririje naje kurondera izina ryagwa ataryonze Basura fisi ifoto yiwe. Ndabe ko namukuranye. foto yiwe ariho ukuntu nyene nayi transfer nyene mu mutwe nyene nkoresheje extender iri mu mutwe Urumva iri mu mutwe wakoresheje Bluetooth ucikubita mu mutwe. egome Ifoto yiwe ni yiri. Uwo muntu none nugurura umutwe wawe ndabiye foto. nyene wuguruye umutwe wanje nyene ariho ukuntu iyo foto ya nyarugabo bocibona mu mutwe mugabo rero kugurura umutwe wanje ahubwo rero umusore ivyo bintu byo kugurura imitwe turondera nyarufoto kwa nyakigabo tuvyihoze undangira aho hantu Aho bajya, aho banya, aho banywa amata. Woko bitamo nk'ikidoma wowe uvuye he? Dagafa nta mukiji kimwane nkawe uva kugwa mu bantu Yesu sanzo ariko barajya shikanya ariko barangwa shikanya wewe barakubita shikankubita muri mu biki kwanza Ibyo turi mu we ntibikuraba. Rero wo kuva kwitamo nk'ikidoma we ntitugukene nta mahera turiko turagabura genda bandanye waruzi. ase kadi oya ntagende mwe ntagende burya cyakigabona ndiko ndarondera niki nyene turashaka kuja ngaha tukaganirira aha. niki nyene Ingo navuze yuko ntiyavuze yuko kugabura turagabura ariko kubitwa urakubita tugende ngaha. ingo musore ingo umusore wavuze rero ngo shitanu ugasanga bariko baratwenga ngo shikutwenga ngo shitu ugasanga bariko bararira ngo shikurira ngo shitu ugasanga bariko barajya ngo shikurya ushitu ugasanga bariko barishura ushika wishura tano kwa tano ishura rero umukobwa yitwa Bucindika uramuzi umukobwa muremure uko w'inzoba w'ingidu genda muzi neje baranomeye gaje uri kuranda basi gya nawe muraranye n'ijoro ryose ndora Musore we kuntu ariko ndavyumva neza hagarara aha. Uyu hagarara aha. reka mbwira none amagambo nyinshi so kukwica ahubwo tugira ko tunagushingura hanyene Aka kagwanisho reka ndagusigira urabo kifashishe ni yavyura umutwe karakunda kwica abantu nakonye. Jesus!